Imbere yawe Mukama no mu maso ya Bikira Mariya umuvunyi w'umuryango wacu, imbere y'ababikira tuvukana no mu maso yawe nyakubahwa mama mukuru w'intara y'ubutumwa ya Muyinga, intumwa ya mama mukuru arongoye umuryango wa bene Mukama, no mu maso yawe nyakubahwa Musenyeri intumwa y'umwungere wa diyoseze ya Muyinga, n'imbere y'iki gihugu c'Imana gikoraniye ngaha. Jewe mama Consolata Sindayigaya, jewe mama Misago Ezebi, jewe mama Lydia Dusabe, jewe mama Rangwida Niyokindi, jewe mama Felicite Ndenzako, jewe mama Maria Viane Kamariza, jewe mama Noreshwe na Mutima Mweranda, ndemeye gukurikiza amategeko y'umuryango wa bene Mukama, ndaraganiye Imana urukundo rutagabanije mu kuzigama ibanga ry'ubwerentegerwa, ndayiraganiye ubworo itunga ryanje ry'ubwami bw'ijuru, ubwamburutsi sigare ngenzwa n'ishaka ryayo. Akira Mukama izi ndagano nsubire kuguhereza ubudacisubirako, ntabaje Bikira Mariya abamarayika n'aberanda bose ngo bamfashe kurangura neza izi ndagano nemeye. Amen.